Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro c'amagara y'abantu aho tubayagira ibijanye no gucandaga. Murazi ko gucandaga ari igikorwa kiriko gikorwa igihe cose mu gihugu cose ku mavuriro yose ya leta. Uno munsi tuza kurabira hamwe ingene ico gikorwa co gucandaga kiriko kiragenda mu makartier ya Buyenzi na Bwiza akukira akarere k'ubuvuzi bita Meri Centre nahahoze ari muri komine Mukaza y'igisagara ca Bujumbura. Nzeyimana Marie Rose ni umwe mu bakenyezi twasanze ariko acandagisha umwana wiwe kw'ivuriro ritoya ryo mu Bwiza, aratubwira igituma yaje gucandagisha umwana wiwe. Naramuzanye kuri vaccine akwije umwaka n'inusu. Natanguye kumuzana kuri vaccine kuva akivutse atarakwiza isomene avutse. Abavyeyi batavyitaho barahomba ibintu vyinshi cyane kubera kujana umwana kuri vaccine biramukingira ingwara nyinshi cyane. Utajanye umwana kuri vaccine urumva umugiriye nabi kandi nawe bawigiriye nabi kubera n'ingwara zimufata zitari kumufata wakisanga urasoya amafaranga menshi kubera utakingije umwana wawe. Ndayikengurukiye Divine nawe n'umuvyeyi twasanze nawe nyene ariko acandagisha umwana wiwe kw'ivuriro ritoyi Centre Medical Communautaire yo mu Buyenzi. Avuga yuko amagara meza ariyo ntumbero yonyene ituma acandagisha umwana wiwe. Baje gucandagisha umwana. Twaje kuri vaccine. Yego. Ni kubera iki mwaje gucandagisha umwana? Hariho abavyeyi badacandagisha abana, mwebwe kubera iki mwashimye gucandagisha umwana wanyu? Twe twashimye kumucandagisha kugira bandanye agira amagara meza. Mbega kubwanyu umwana iyo adacandazwe bigenda gute? Nibaza ko ashobora kugira ikibazo ko ntaba yakurikiranwe neza, ntaba yakurikiranye incanco nkuko zitegerezwa. None nk'abavyeyi badacandagisha abana babo nk'uwo guha nk'akajambo akakubwira ati ugira ico babwiye ubabwira iki abavyeyi badacandagisha abana babo? Nkababwira kuza baritaba incanco kuko birafasha ku mwana, bigatuma umwana agira amagara meza. Haba kw'ivuriro ritoya ryo kwijabe muri zone Bwiza ya kera canke kw'ivuriro ritoya ryo mu Buyenzi, abaforoma twasanzwe ko baracandaga abana baremeza yuko ico gikorwa kiriko kiragenda neza naho ngo utunenge tutabuze. Bivugwa na Irakoze Emilienne n'umuforoma twasanze ariko baracandaga abavyeyi bibungenze n'ibibondo kw'ivuriro ritoya ryo mu Buyenzi. Tugikora imisi yose guhera kuwa mbere gushikana kuwa gatanu. Turacandaga abana guhera bakivuka gushikana ku bana b'imyaka 5. Mbega ko mbona hari abo muha utuma mu kanwa abandi mukabatera urushinge bitandukaniye? Bivanye n'ingene umwana ngana, hari incanco ziba zagenewe umwana bivanye n'urugero abagezemwo. Nk'uyu mwana tuko turacandaga ni umwana w'umwaka n'inusu. Aratega urushinge tumukingira agasama, tukongera tukamutera urundi rushinge tumukingira tukamukingira inkorora y'akamira n'ibigoga. Tukongera tukaca tumuha vitamine kugira ngo tumukingire uruhumyi. Ku munsi abana twakira nko ku munsi turashobora kwakira abana 30 n'abandi barenga ku munsi. Muri rusange igikorwa cyo gucandaga ngaha bikigenda gute? Kimeze neza bimeze gute? Ngaha muri CMC Buyenzi muri make nuvuga ngo bigenda neza, uwundi mwanya ugasanga harabayeho intambamyi. Tubwira intambamyi zibashikira ziba zimeze gute? N'abavyeyi basiba ku marandevu y'abana, abavyeyi usanga bafise ibindi vyiyumviro bitandukanye kuri aya mavaccine tubatera, ugasanga bafise nk'ibindi nkandi makuru mabi kuri izi vaccine bigatuma batazana abana babo kubacandagisha. Ishimagizwe Agrippine ni umuforoma asanzwe avura ku bitaro bitoya vyo kwijabe. Twamusanze ariko aracandaga nawe nyene yaratubwiye yuko ico gikorwa kigenda neza kanatsinda ngo ibikoresho vyose incanco n'ibindi bikenewe ngo barabifise. Igikorwa kiriko kigenda neza. Ego kiriko kigenda neza kuko uyu munsi ducandaga abana bakivuka n'abamezi 9 n'abo mwaka n'inusu. Merekredi niho turonka abana benshi kubera haba harimwo n'inzoya n'abo mwaka n'inusu n'abamezi 9. Moyenne turashobora kuronka nk'abana 10. Ego nta kibazo c'incanco dufise, turazifise kuko ntari bitire duhora tujamwo. Abungirije rero muri iki gikorwa cyo gucandaga nabyo nta ngorane n'imwe bashikira. Twebwe n'ukuri turashima
turashima nta ngorane nimwe twovuga twoba dufise. Yego mbega mucandaga abana baba bavuye mu bwiza no mu ijambo mukorera mu bwiza canke mucandaga umuvyeyi wari wese abituye? ducandaga umuvyeyi wari wese atwituye, ntiducagura ngo aje ava ngaha canke ngaha, mugabo tugaca tubabwira yuko aho batanguriye ariho bazobandaniriza kugira ngo amaraporo dutanga kugira amavagisi ashobore kuboneka bigende neza. Uretse yuko tudafise inyubakwa zikwiye, mugabo turiyaranja muri ubwo bukene bwa infrastructure, turagerageza nyene kubakira nta ugenda adatunganirijwe. Ndereyimana François arongoye ivuriro ritoya ryo mu Buyenzi yemeza yuko ico gikorwa kiriko kigenda neza cyo gucandaga abavyeyi bibungenze hamwe n'ibibondo, mugabo akanegura ingeso y'abavyeyi bamwe bamwe ngo bacumviriza ibihuha bibatuma badacandagisha abana babo kubera bababwira ngo izo ncanco ngo zishobora kugira ingaruka itari nziza ku bana babo. Igikorwa mu bisanzwe kw'iri vuriro ryacu nk'uko mwabibonye, abavyeyi baratwitura cane gose, na cane cane ko risanzwe riri hagati mu gisagara. Dusanzwe rero twakira abantu b'imihingo yose, kuko harabaza baje mu gisagara bagaca bavuga bati ko tuzindutse mu gisagara reka duce duca no kuri rya vuriro rya hariya atubanze dutunganye ducandagisha abana tubone kuja mu mirimo. Ari naco gituma mubona twakira abantu benshi, turakira abava mu Buterere, abava mu Kamenge, wanashaka n'abava za Kanyosha nabone baratwitura. Igikorwa rero kigenda neza, kigenda neza muri make, nubwo hatabuze intambamyi ziri cane cane mu bene gihugu bamwe bamwe batarumva neza akamaro ko gucandagisha ibibondo, bivanye cane cane n'ibihuha n'abandi bandi usanga. Urabona yuko turi mu gisagara kandi twegeranye n'ibihugu, hari ibihugu duhana imbibe nk'igihugu ca Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibintu by'incanco basanzwe batabiha agaciro gose, hari aho usanga rero dufise abashitsi canke banashaka, urabona ko ari mu gihe c'intambara hariya, baza bakaba mu makaritiye yacu nka Buyenzi, ugasanga kenshi ibyo gucandagisha bobo ntibavyumva neza. Mugabo turagerageza dufatanije n'abajeje intwaro nabo bita baremesha kiyago, turagerageza ukabashira ku murongo tukabazana tukabacandaga. Yego, nta gikorwa kikibura kumbure ibitagenda neza, muratubwiye kumbure ibyo bijanye n'abantu kumbure babwirwa n'abandi hanyuma ugasanga ntibavyakiriye neza ibyo gucandaga. Mugabo iruhande y'ivyo hari izindi ntambamyi zibashikira muri ico gikorwa cyo gucandaga? Mu bisanzwe muri make nta ntambamyi nyinshi zoba zidushikira, uretse izo ndakubwiye yuko hari abo tugerageza kugira ngo ducandage mu miryango ugasanga ntibaje. Nayo ubundi kuvyerekeye ivy'ibikoresho, ngira nuko turi hagati mu gisagara kandi twegereye n'umugambi usanzwe ujeje ibyo gucandaga. Ibikoresho vraiment turabironka nta kibazo na kimwe. Ico gusa tubura, hariho ico bita karnemeramfa imaze igihe tutayironka. Karnemeramfa ngira mwese mba muyizi, nagakaye wasanga kera gacafyeko umumama afise n'umwana. Tujya dukarne turadukeneye cyane gose kuko turadufasha kandi turabikika neza, umuvyeyi agafise ntikanyagirwa kariko isashe, agafise arakabika neza. Nayo ubundi ubuya baraza tubabwiye ati ni amakaye ikaye, hari usanga yaramutabukiyeko, uravye umwanya yimarana guhera ku mwana kivuka gushika ku mezi 18 usanga biragoye gose. Ingorane y'ibihuha canke amabwire abwirwa abavyeyi bamwe bamwe ababuza gucandagisha ibibondo vyabo iribonekeza kandi ku ivuriro ritoya ryo mwijabe, aho nahahoze ari muri zone Bwiza, aho tubibwirwa n'umuganga arongoye iryo vuriro, muganga Nduwimana Oda, akamenyesha yuko hariho abavyeyi n'ubu
bacumva amabwire ababuza gucandagisha abana babo. hariho abavyeyi n'ubu bataratahura akamaro ko gucandagisha ibibondo. Hariho abavyeyi n'ubu unye batinyigaza abana babo kugira ngo ntibacandagwe, kuko hari ibihuha bivuga ngo izo ncanco tubaha zizobabuza kuvyara, zizobatuma bataronka ubwenge. Ariko nico duhamagariwe kugira ngo duhimirize dufatanije n'abaremeshakiyago, turagenda tukigisha abenegihugu bacu kugira ngo tubatahuze akamaro k'urucanco. Kuko iyo umwana adacandaza, umwana azi ko adakura neza, umwana azi izi ngwara zukinga iyo zimufashe ziramusinzikaza, ariko waronse urucanco ntaheza ngo asinzikare naho yofatwa n'iyo ngwara. Akimana Claudine, umuyobozi mushasha wa quartier Bwiza aheruka kwizerwa n'abenegihugu ngo barongore, aremeza yuko abajeje intwaro bafise uruhara ntangere mu guhimiriza abenegihugu kugira ngo bicandagishe. Mu ncamake twebwe abajejwe intwaro tujejwe sensibilisation, tujejwe gutumirira abenegihugu kugira bitabira ico gikorwa. Hariho benshi babizi, benshi nk'abavyeyi bibungenze cankwe abibarutse barabizi, mugabo hariho abashiramo negligence. Mugabo natwe rero uruhara rwacu tukaca tugenda kubahimiriza kugira bagende bacandagisha abana. Turakorana n'abanyumba kumi, turakorana n'abakuru b'amabarabara kugira ntihagire umuvyeyi n'umwe areka kuja gucandagisha ikibondo ciwe. Ego turazi ko hari abavyeyi nk'uko bivuze neza usanga kumbure babizi mugabo ntibabihe agaciro. Mbe muri ico gihe nk'iyo mubonye umuvyeyi ashaka kuvyirengagiza cyangwa kwica amatwi muca mubigenza gute? Nukuri turamuha impanuro, hajya burya amagara y'umwana umuvyeyi niwe yakurikirana, kubera utagiye uri umuvyeyi ubu watse uburenganzira umwana, kandi umwana acakura atamagara meza afise, kubera zirya canco ziragira ico zimara mu mibiri yacu. Ego ico gituma tuca duhimiriza abavyeyi bakagenda turabigisha nyene, tukababwira yuko kuja guteza incanco abana ari kirumara, ari uri kumurondera ubuzima bw'ejo bwiza. Ku mavuriro matoyi yo muri quartier ya Bwiza na Buyenzi naho igikorwa cyo gucandaga abavyeyi bungenze n'ibibondo kiboneka ko kigenda neza, haracari imyidogo aho abo bavyeyi bamwe usanga bacumviriza amabwire ababuza gucandagisha ibibondo vyabo. Ndabashimire none ndabifuriza ibihe vyiza aho muherereye naho ubutaha.